hanyuma arasohoka yica abagabo 185 mu icumbi ry'abanyashuri. Babyutse kare mu gitondo basanga bose ni ibiziga bapfuye. Umwami wa Shuri ari we Senikaribu acarahava aragenda asubira inyuma aja kuba i Niniva. Igihe yari akubise inkoro hasi mu ngoro ya Niseroki imana yiwe, abahungu biwe Adaramaleki na Seretseri bamwicisha inkota baca bahungira mu ntara ya Ararati. Umuhungu wiwe Esari Hadoni aba ari we ab'umwami mu kibanza ciwe. Tugire Kristo, muraho muraguwe neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, kandi ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Abakristo, abakuzi b'umuvukano wa restaurant Komera Kristo ni umuzima, aho muri ku mpande zine z'isi, imundu ku Mana yacu. Amashimwe ku Mana yacu kuko niyo itugejeje ngaha turi bazima. Mwumve neza ko ibyo tubayemwo bitari ibyo kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko Imana naho iyo bicecetse niho ibiri. Bakundwa b'umukama, ubu turi abana b'Imana, uko tuzosa ni kurahishuka, ariko koko ufise umutima unyotewe ijambo ry'Imana birumvikana neza ko uko uzosa ari kwiza cyane rwose. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, izamu ry'indwi risozera ayandi mazamu yose twagiye turonka uyu munsi, guhera saa 6 z'ijoro, saa 9, 12, saa 6, 3 nabyo twari saa 6, saa 9 na saa 10. Ego ini zamu ry'indwi. Iri zamu ry'indwi rero mukama twakirije ijambo riri muri za 37 umurongo wa 36. Wereye kuri uwo murongo urabona ingene Imana yahoreye umwami w'Isirayeli. Ntiyamuhoreye mu kwica abasanzwe, ahubwo kwari kwica ingabo z'umwasi wiwe. Abari bamusuzuguye, abari bamuteje agahinda, abari bamuteje umubabaro, abari bamubwiye ko atacamaze, abari bamubwiye ko bazomusiribanga, abari bamubwiye ngo n'imigazi yose yo muri Isirayeli ngo nta nuko ingabo za